umuvyeyi ndubakanye n'umukunzi wanje yitwa Niyonzida. Imana iramaze kuduhezagiza abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Kuri ico kibazo mumbajije, ikibazo nkoramutima cane kubera ingene tubana n'abana, ingene tubafata, ingene twishura ku bibazo bafise, nivyo novuga ko arivyo birema ejo habo. Rero tutitwariritse indero yabo, ivyo bizobagira ingene tubafata, ingene tubana nabo, ingene ibibazo baba bafise ingene tuvyishura. Ni ukuvuga ko mu yandi majambo ejo heza h'ishengero, h'igihugu, ko umuryango ukomokamwo ishengero ryiza, umuryango ukomokamwo igihugu ciza, nitutabafasha, nitutabarera ngo bazobe bakize neza nk'umushinge mwiza w'ishengero, nk'umushinge mwiza w'igihugu, ni ikibazo gikomeye kuri twebwe abavyeyi, kuko mu biganza h'abavyeyi harimwo ejo heza h'ishengero, h'igihugu canke habi. Iyo umuvyeyi areze umwana, icambere umwana ntatwimbire no ku muryango. Umuryango ni igikorwa c'Imana, washizeho n'Imana, si igihugu cashizeho umuryango, si ishengero ryashizeho umuryango. Ni ukuvuga igicapo nyakuri co kugira ngo dutegure umwana neza, dufashe umwana neza nk'abavyeyi, tugikura ku Mana. Imana yifuza ko uwo mwana aje kw'isoko, aje kuri gahunda y'Imana. Twomufasha gute? Jewe ubwanje nk'umuvyeyi ntavyo mba mfise, biransaba ko ngira imigenderanire ya hafi n'Imana kugira ngo menye ingene nkwiye kumufasha. Inyungu icivamwo iyo nabikoze ubwami bw'Imana ikorera muri uwo mwana, hama ivy'Imana igomba bikazoranguka mu gihe ciwe. Ico duhomba nimba ni ibintu bikomeye cane, kuko iyo atubakitse muri ubwo buryo ashobora kuzogira umuryango azogira uzoba umuryango upfuye, kuko nawe ntiyaronse ibizima bihuye n'ivy'Imana yategekanije. Kandi azoba mu gihugu, no mu gihugu urumva ko ntaco azohamarira, ko afise ubuzima bupfuye azoba afise muri we, nibwo azotanga, nibwo azosohora hanze. Birasaba rero ko abavyeyi vy'ukuri tufata igicapo ciza nk'uko Imana ibigomba, tukagitanga, niho tuzogira ivyo kunguka bikomeye mw'ishengero no mu gihugu.